Turabahaye mwiriwe abandi mwaramutse bakuze mwese ba Ikangure TV, bakuze mwese ibiganiro by'ubuzima aho muherereye hose kw'isi. Turamutsa abari hano iwacu mu Burundi, abari mu Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye, Australia, Amerika n'ahandi. Mwese muti turabaramukije kandi mubandanye guhezagirwa mwese abari kuburanyumviriza nk'uko bisanzwe bimeze. Uno musi rero mu kiganiro c'ubuzima tuzakurabira hamwe kandi kino kibazo mbona bamaze igihe cyane bariko bambaza kijanye n'igihimba cirondoka c'abagabo, aho usanga hariho abagabo bamwe canke abahungu benshi ashobora gukura agakura ibindi bihimba vyose bigakora, amaguru agakura, amana agakura, umutwe ukavyibuha, mugabo ugasanga igihimba kimwe na cane cane kicirondoka arico bita imboro carazingamye, hamwe ushobora gusanga kiriko kimuteza ikibazo c'agasuzuguro eka ndetse n'ikibazo c'umubano muke hagati ziwe n'uwo bubakanye. Benshi rero kumva nk'umudamu areka gutelefona wiwe akubwira amajambo kabisa wumva ateye agahinda, aho usanga umudamu akubwira ati jewe n'ukuri haraheze igihe kinini mbana n'umugabo ariko nta munsi n'umwe aranyabira numve ko nawe ari umuntu w'umugabo. Abandi ukumva mama akabana n'umuntu w'umugabo ugasanga ni bamwe usanga bakora akanya gato cane bigatera abadamu benshi imisonga mu nda, ugasanga abadamu bagomba kwiyahura. Benshi nkabona bagiye bazana abagabo babo aho ndi ku biro, usanga nyene ari ibintu bimeze nabi gose. Abandi nabo ugasanga niyo yarakomeye yaragize ikibazo c'izingama, bamwe bitewe n'ivyo bagiye bacamwo, abandi bitewe n'imiryango bavukamo, abandi bigaterwa n'ibibazo nyene vyiwe yagize, ugasanga agahimba kiwe karazingamye kakanka gusokoka, ukabona nyene kumengo n'akantu gatereye aho nk'ak'umwana, aho usanga iyo agomba guhuza igitsina umudamu ayoberwa ko ariko arabirwa n'umuntu w'umugabo canke n'umuntu w'umwana. Waje usanga rero bitangiye guteza benshi akajagari mu ngo, hehe gusuzugurana, ugasanga biriko bigenda vyonona ingo nyinshi. Nagenda bigisha ibintu bitandukanye cane, arabamaze kwivuza, arabamaze gukoresha imiti nababwiye, benshi bagiye bakira, n'abandi hirya no hino abadashobora gushika kw'ivuriro bari mu bihugu bitandukanye mwagiye mukoresha ijya miti. Uno musi rero niyo mpamvu nabazaniye ubundi nawe kugira ngo bajya ubusanga bafise ibitsina canke inzanyi zabo usanga hari kudutsi mengo turagumye, canke abantu busanga bakuze ari abatama canke ari abagambo bakuze, bashobore kuronka ikintu kibusta imitsi ikagira imisemburo n'amaraso akaba menshi, maze imboro igasokoka ikanaguka bushasha, ikabanye n'imboro yuzuye y'umuntu w'umugabo. Muze kumviriza neza, muce mwongera kandi rero muhanahane bino biganiro. Murabona ko nari maze n'imisi ntabashikiriza ibindi biganiro kugira ngo mbanze nihweze neza uburyo uno muti ukora amateka kandi ugafasha abantu benshi cyane, kandi ari ibintu bakora biboroheye. Nuko rero muze gutega amatwi mwumvirize muri make uko bimeze, hanyuma muce mwandika ahantu kereke pare, murazi ukuntu nkunda kubigisha, uca wandika kereke pare ibyo navuze, hama nawe ugaca ushira mu ngiro. Abaza kugira ibibazo murashobora guca mutwandikira ku iyi nimero mubona mba nabahaye, canke mukaza hano kw'ivuriro iyo ari ibintu mubona ko bisabwa ko gitorerwa inyishu ku buryo bwihuta. Reka rero tubanze imbere ko dutangura duhamagarire bajya abantu bashasha aribwo bwa mbere bakurikiranye bino biganiro kuja mu muryango w'abandi benshi, kugira ngo tubandanye tuba benshi bishoboka mu buryo bwo kumenyesha imiti cane no mu buryo bwo gufasha benshi gose. Mukoraba ijambo subscribe canke s'abonner canke suivre bivana naho ariko arabira ino video, agaca yiyabonesha canke agafyonda kuri suivre, ukoza ku kuboko gusa. Nzanumva benshi bambwira ngo mwebwe n'ibyo kuyabonesha ngo babigira gute, ufyonda kuri suivre canke ugafyonda kuri s'abonner canke kuri subscribe, urebye ku video umunsi yayo ucibona, canke navye hejuru ya video ucibona aho vyanditse. Hanyuma iyo uhejeje rero gufyonda kuri iryo jambo rya suivre canke s'abonner canke subscribe, ni kuvuga bifyonda ko abantu bashasha, abantu biyabonesheje kera abo ntibikenewe. Hanyuma muca kandi muri abantu handitse partage canke share kugira ngo muce mukwiragiza rero sasa abandi bantu bagenzi banyu imiryango itandukanye bagende bayibona, kuko ibiganiro kuva ntanguye kuvyigishiza murabona ko ubu na rimwe ugwaruka rwahora rwishora mu bintu byo kwikinisha cane, benshi barabihevye. Ngira nta muntu akija muri ivyo bintu byo kwikinisha, kuko benshi baramaze kubona ko ushaka kubigire rimwe canke kabiri
uko imyaka igenda izirahera ugenda urabona ingaruka z'ibyo bintu ukayoba wewe iki kintu wacumuye ukumva n'inzira igomba kukwica. Rero ku bantu mwamaze gutora udukaramu twanyu uti dukoresha iki, mwabonye ko naberetse ikiraya, ndabereka amasho, ndabereka indimu, ndabereka ino bita boron powder, ndabereka urya muderi, nongera ndabereka kandi na tunguru sumu. Ni kuvuga rero ubwa mbere na mbere ubanza ugafata tunguru sumu ukagira nk'intete 30 cyangwa ukagira 30 zanarenga kuko kenshi ukoresha nk'igoma zine igoma zine nzaba ari sawa. Ugaca utonora burya butunguru bwose burimo ugaca ubusekura canke ukabusya, maze kubusya uca ufata amasho canke ishu ukarikatagura ugaca uzana amazi ashushe ugacishamwo kugira ngo urironge n'amazi ashushe niho aba ari sawa. Hanyuma ugaca urisekura naryo ugakanyamwo ji, ni kuvuga uragira nk'amashabiri ugakuramwo ji neza neza ingana n'iritiro yose y'isho gusa. Urareba bijya bisho binini binini donc ugaca ubigira uko nyine. Ugaca rero urondera ikiraya, ugaca urondera rapezi, ugaca uyisya ukabisya ibiraya ukagira ni kuvuga nk'inusu y'ibiraya ukayisya ni kuvuga haravamo amazi ukayakanya, donc havamo amazi inusu nyene, amazi avuyemo barayo nyene. Hanyuma ugaca uvanga rero ya litiro ya jus y'amashu ukavanga na za tungurusumu ugaca uzana ugakanyiramo indimu zibiri zikwiye neza zinini canke zitatu ibona zito zito. Uhejeje gushiramo iyo jus ugaca uzana rero ibiyiko bine by'iyiguro. Murabona ko nkunda kwibabwira cyane kubera uku kuntu ituma imitsi ipanuka kugira imboro ivyibuhe, hamwe n'uyu muderi uyutuma isoko kukomeye ngo igize ifumbire bishasha igasongeje imbere. Aha nubwo wowe bushaje canke umeze gute usanga nyene yegeye imbere nyene ikaboostinga nyene amatestosterone canke amahormone, donc ikigabo ikegera imbere aba ari igifumbire wowe fete buri kushirayo. Hanyuma uhejeje ku bantu baje busanga bafise nk'inguvu nkeya cyangwa ugasanga baramaze kuzima bajya, ni kuvuga nibo baza kongeramo ijya fu y'imizi indimu zizirura nyene citron. Hanyuma bagaca bashiramo n'ijya fu ya petit cola bagaca bongeramo n'ijya white powder. Gusa aho ni ku bantu usanga bakeneye kongeramo inguvu ariko kandi atari muri babandi bigeze kwikinisha, kuko ngira ngo mwarabonye ko baje abantu usanga barigeze kwikinisha kubera kajya gatisi ndani kaya karingo kamaze kuguruka kujya kuguruka, donc bariko bagafirituza bagirente umuntu atabambaye kunagura. Ngira mwarumvise ko ibintu byose akora usanga ari zero. Niba abandi usanga bari kubagenda hariya bafata imiti bose ukumva ntacavuyemo kubera usanga bakorera imiti hanze, niho hanze ofete usanga bononekaye muri moteri ntibamenye na kimwe, bakaguma basundirira ko kumbe ibintu byarononekaye gose. Mu kunywa rero ni kuvuga ugira agakombe uwo wose wakoze uzupima agakombe kaya gapimira ubu canke 250 ml kamwe mu gitondo kandi ku mugoroba. Hanyuma ugaca urihereza udafata inzoga, amata n'itabi ukabihagarika. Nuko rero bimeze. Reka muce mutangura rero abankurikiranye mugende mushira mu ngiro ukunyene mwagiye mwumva ndi kunyene ndabivuga, maze baje busanga bakunda kunsaba nimero WhatsApp canke ibiki. Nimero ni nyene nabahaye ya 68 136 n'amajana 785. Iyi ni nimero ya WhatsApp cyangwa ushobora gutelefona ku direct yari kibazo kiseriye canke iyindi biri kumwe irana kuri video. Iyo ukeneye kuza canke gusaba ubufasha bwihuta aho buri hose ubufasha baragushikira n'ubwo wowe uri iburaya. Hanyuma rero namwe umuntu abasabe gukwiragiza kugira ngo nta bintu by'inzigo ubusanga birimo ibyo barakunda kwivuga kwa rundi cyane ngo ubabwiye ngo partage ashaka ikintu akimenye kibiciriwe gusa, ugasanga gupartage kujya ko bandi bameze nk'abanyarwanda canke nk'abantu busanga bateye imbere nta bintu by'inzigo bafise mu mitima. Ikintu akimenye agiye yabonye ko nabandi bakimenye, ugasanga bisaba partage menshi gose kandi ugasanga bitera n'inguvu ujya muntu yababwiye umuti kuko acabona ko abwira abantu bumva. Murakoze rero mwese muheze yigwe n'Imana. Na mu kiganiro cy'ubugaruka tuzorabera hamwe uko bavura
amaso, kuko nanjye ndabona ko yabangamiye benshi, kandi benshi bamaze igihe banasaba imiti ku bijanye n'amaso ko boshobora kwironkera imiti yoroshe bakayitegura. Bye bye, nawe mu kiganiro c'ubugaruka.